Amahoro meza. Iki ni igisomwa ca kabiri muri 39 co muri ca gitabo citwa JEWE nahisemwo gukurikira Yesu Kristo. Muriko muratwumviriza, mpwemu yera abane namwe. Intambuko zitandatu z'umuntu yahisemwo gukurikira Yesu Kristo. Izo ntambuko zerekana kuva umuntu akivukira mu gakiza, uko agakuriramwo, n'ingene ahereza muriko. Kenshi twisanga twavutse nabi, canke tugakuzwa n'amajambo atari ay'ukuri. Bigaca bituma vyoroha kutuzimiza ndetse tukabaho ata vyizigiro vy'iherezo ryiza tugira muri twebwe. Igaca iba inkomoko yo kuba mu buzima bw'ubwoba butagira amahoro n'umunezero. Intambuko ya mbere ni kumva ukihana hamukizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, mu kuvyatura n'akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ndetse ukizeresha umutima ko yazutse mu bapfuye, ukabona gukizwa hama ukazohabwa ubugingo budashira. Yesu ati, igihe kirashitse, ubwami bw'Imana buri hafi, mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Aho ni muri Mariko igice ca mbere ku murongo wa 15. Pawulo nawe ati, kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Uko umutima ari wo umuntu yizeresha, akaronka ukugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha, akaronka agakiza. Uko ivyanditswe bivuga ngo uwizera wese ntazotegwa n'isoni. Aho ni mu Baroma igice c'icumi umurongo w'9 kugera ku murongo wa 11. Iyi ntambuko nta muntu n'umwe atayicako mu gihe avuga ko yatanguye urugendo rwo gukurikira Yesu Kristo. Ni ca gihe wumva bavuga ivya Yesu, nawe ukumva ikigumbagumba kikwemeza ivyo ukora ko ari ivyaha. Ugaca uhitamwo kwihana no kuvavanura navyo. Gutyo ukiyemeza gukurikira Yesu Kristo ibihe vyose usigaje kubaho kw'isi. Intambuko ya kabiri ni kubatizwa muri Yorodani. Ni ukumenya ko uyu mubatizo ari uw'amazi menshi mu gihe amazi yabonetse. Ikindi ni uko ari umubatizo wo kwezwa ivyaha vya kubu ndetse n'ivyakahise vyose, apana ivya kazoza. Hama ni uko uyo mubatizo werekana ko umuntu yizeye by'ukuri ko Yesu yazutse. Muri Luka igice ca 3 ku murongo wa 3 havuga ngo, Yohana aja mu gihugu cose giherereye kuri Yorodani, yigisha abantu ukubatizwa ko kwihana ngo bakugwe ko ivyaha. Mu gitabo kidonda ibyakozwe n'intumwa 2 ku murongo wa 37 gushika kuri 42 havuga ngo, bumvise ivyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbega tugire dute? Petero arabishura ati, nimwihane,
umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mubone guharigwa ivyaha vyanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Intambuko ya gatatu ni guhabwa canke kubatizwa muri mpwemu yera. Iyi ni intambuko umukristo wese ategerezwa kubamwo, aho mpwemu yera aza akaba muri we. Ni ukumenya ko kumugira arico kitwerekana ko turi abakristo. Uko Imana yashingiye intahe Yesu, ngo Yesu amaze kubatizwa aca ava mu mazi, maze ijuru riruguruka, abona mpwemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako. Aho ni muri Matayo igice cya 3 ku murongo wa 16. Yesu ati, iyo umuntu atavyawe n'amazi na mpwemu, ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Muri Yohani 3 ku murongo wa 5 gushika ku murongo wa 6. Paulo nawe ati, ariko ivyo mpwemu yama n'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda, ibimeze bityo nta vyagezwe bibibuza. Aho ni mucete Paulo yandikiye abigaratiya 5 ku murongo wa 22 gushika kuri 23. Intambuko ya kane ni kwigishwa kwitondera ivyagezwe na Yesu n'inyigisho ziwe, ndetse ukigishwa na Bibiliya muri make mu buryo bworoshe kuyitahura. Amadini canke amashengero ntiyigeze ashimika kutwigisha kwitondera ivyagezwe na Yesu. Yesu ati, mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Umve, ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Aho ni muri Matayo igice cya 28 ku murongo wa 20. Yanavuze ati, ariko uwungaya ntiyemere amajambo yanje, ari n'ikizomutsindisha. Ijambo navuze niryo rizomutsindisha ku munsi w'umuhero. Aho ni muri Yohani igice cya 12 ku murongo wa 48. Intambuko ya gatanu ni kubatizwa mu muriro. Yohana ati, uyo azobabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Aho ni muri Matayo igice cya 3 ku murongo wa 11b. Kenshi uca utangura kuvuga ubutumwa bwiza, nigihe wumva ko ukuri wamenye utokwigumizamwo, ugahitamwo kubibwira abandi biciye mu gushingira intahe umwami Yesu, ukavuga ico wizeye kandi wamenye, ukamamaza ivy'ubwami bwiwe, ukanatura ibyizigiro by'iherezo ryawe, ndetse ukabikora nk'uko yabitugeze. Yesu yavuze ati, nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya mpwemu yera, mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Umve, ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Aho ni muri Matayo igice cya 28 ku murongo wa 19 gushika ku murongo wa 20. Intambuko ya gatandatu, kwitega ndetse no kwitegurira guhabwa ubugingo budashira.
iki ni ca gihe umuntu yumva ko atakimunezera kikihari kiretse kwigira mu ijuru. Pawulo yavuze ati, kuko ku bwanje kubaho ari Kristo, kandi gupfa ari inyungu. Ariko namba ari kubaho mu mubiri, ico kizonyamira imbuto z'igikorwa, kandi sinzi ico mpitamwo. Ndazazaniwe muri ivyo bibiri, kuko nifuza gutaha ngo mbane na Kristo, kuko arico kirushirije cane. Yamara kuguma mu mubiri nico corushiriza kubagirira ikimazi. Icete canditswe na Pawulo yandikira abi Filipi, igice ca mbere ku murongo wa 21 kugeza ku murongo wa 24. Kuko Pawulo yari abizi neza ko ingero y'icaha ari urupfu, ariko ingabire y'Imana ni ubugingo budashira bubonegwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Aho ni mu Baroma igice ca 6 ku murongo wa 23. Yesu yiyereka Yohani yagize ati, ehe ndaza vuba, nzanye ingero, kugira ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ndi Arufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itanguriro n'iherezo. Hahigwa abamesura imvune zabo, kugira ngo babone kwegera ca giti c'ubugingo, kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa. Aho ni vyahishuye Yohana igice ca 22 ku murongo wa 12 gushika kuri 14. Intambuko ya mbere, ya kabiri n'iya gatatu nizo mu gihe cyo kuvukira mu gakiza. Intambuko ya kane n'iya gatanu nizo mu gihe cyo gukurira mu gakiza. Hama intambuko ya gatandatu niyo mwiherezo canke mwirangiza y'urugendo urukristo. Rero ndabifurije ivuka ryiza, ikura ryiza, n'iherezo ryiza. Murakoze, kandi mpemu yera abigishe ibirenze ivyo nanditse. Hamwe woba wifuza ico gitabo cose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi, mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76. Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.